twemerewe nk'abakristo bavutse ubwa kabiri guhimbaza umunsi mukuru wa Noweli? Nivyo kahise karatumenyesha yuko umunsi mukuru wa Noweli wari umunsi w'igipagani, ariko kandi hagati mu myaka ishengero ryarakangutse riravuga riti, mbega uyu munsi wahariwe kwibuka umuco udatsindwa, kuki tutokwibuka umuco w'ukuri warasiye isi, wagendeye isi? Uwo muco w'ukuri ni Kristo. Kuba itariki 25 z'ukwezi kwa12 atariho Yesu yavukiye, so si ngorane. Icete ca mbere ca Yohani 4:2 avuga ngo impwemu yose ivuga ko Kristo Yesu yaje yambaye umubiri, iyo mpwemu iva ku Mana. Rero uwambaye umubiri niwe yavutse. Yesu yaravutse, kandi Yesu igihe yavuka ni umuco wari urasiye isi. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya 9:2 ngo abantu bagendera mu mwijima mwinshi babonye umuco utangaje. Igihugu cari mu gitutu c'urupfu kibonye umuco utangaje. Iyi Noweli ndashaka kuvugishwa ku buzima bwawe, ndashaka kuvugishwa ku rugo rwawe, ndashaka kuvugishwa ku ishengero rya Kristo muri rusangi, mu gihugu cacu no mahanga. Nta gihe na kimwe umwijima wanesheje umuco. Iyi Noweli umuco urasira ubuzima bwawe n'abawe, umwijima uhunge. Ibitari bisobanutse n'ivyari kuzazanirwa, n'ivyari bimeze nk'umwijima bikugweho, kuko umuco waserutse ari wo Kristo Yesu, kandi aho ugeze umwijima urahunga. Ndabifurije Noweli nziza, aho umuco n'ubwiza bw'umwana w'Imana bubarasira, umwijima ugahunga mu buzima bwanyu, mu miryango yanyu, n'ishengero rya Kristo no mu mahanga. Imana ibaheze.